nivyo mu Kirundi baca umugani ngo ubwenge burarahugwa bukongera kandi bugaheza buca buheza gufasha ibikorwa ibi na biriya. Byarabonetse rero inyuma yaho iyi nteguro y'ibwirizwa yari imaze gukorwa ndetse ikaja no mu nama shikiranganje, harabaye ingendo nyinshi zakozwe mu bihugu bitandukanye. Murabona ko hariho n'iri shirahamwe Esamarak basanzwe ari amashirahamwe novuga y'amaserire national de renseignement financier au niveau des pays, tubandanya dukorana turarahura ubwenge. Turabona kandi yuko ivyo vyuko ingingo zisanzwe ziri mu ma charte des Nations Unies, zisanzwe ziri muri stati za FMI, yuko nazo zongwewemwo vyoba vyiza zigaheza zigafasha. Ico gihe rero twovuga duti dushime cyane abanyakubahwa bashinga amateka bo mu mugwi wamaho, nabo baciye babibona kare baca barabishiramwo, ari naco gituma tumaze kuza mu mugwi wamaho babishizemo twaciye tuvuga duti ahubwo murakoze cyane, ntitwabona n'ukuntu twohavuye tubigenza. None rero naho byavuye bivanye n'ibitabo ndetse n'ingendo zagiye zirakogwa mu yandi mashirahamwe aduhuza n'ibindi bihugu, uko twagiye turabona vyogenda ndetse n'igihe zitojamwo n'ingaruka mbi zishobora kuba ku gihugu. Nuko nyakubahwa cegera cambere c'umukuru w'inamashinga amateka murongoye bino bikogwa vyagenze kugira izi ngingo zibe nyinshi zongerwamo. Murakoze, Imana ibahezagira. Banyakubahwa bashinga amateka bankundire mpere kuri iki kibazo muhereje ko kwishura kubaza nako murantunga yuko muri aya mabwirizwa tuba dusangiye n'ibindi bihugu bitandukanye yuko ubwigenge bw'igihugu buheza bugakurikizwa. Nivyo ico kiretse yuko twanakibajijwe no mu mugwi tukiganirako aha muri izi ngingo ahantu haba hariko haravugwa ivyo dusangiye tuzokorana n'ibindi bihugu, haca hahereza tuvuga duti tubahirije amategeko agenga igihugu cacu. Byumvikane rero yuko nta kintu na kimwe kiri ngaha kizoza kija inyuma y'amategeko dusanzwe dukoresha ngaha kandi twubahiriza. Nibi vyagiye birajamwo kenshi ni biba bisanzwe biri mu mategeko ya ibaki mpuzamakungu ndetse na Nations Unies, mugabo nayo nyene dusanzwe turimwo kandi dusanzwe twaremeje kandi dusanzwe dukurikiza. Nta caje rero ngaha kiza gihonyanga ubwigenge bw'igihugu c'u Burundi. Ni uwo muco notanga umuntu yinjiyemwo arabibona. Nyembandanirize rero n'ikibazo cabajijwe na Honorable Nkurunziza Joki Chantal, yashimye iyi nteguro y'ibwirizwa afatira no ku kibazo ca kabiri umugwi wabajije cuko ababazo bari mu mugwi service de renseignement financier bagira qualité d'officier judiciaire, ati mbega bitandukaniye he n'uyo mugwi usanzwe uhari. Carabaza no ku kibazo kigira afatiye ku kibazo kigira gatanu kubijanye n'ubwigenge bw'umugwi. aba
nk'uko byavuze biri no muri iri nteguro y'ibwirizwa, abanyene basanzwe bari muri série de renseignement financier nibo bafise ibikorwa bakora nk'aba officier judiciaire, no kuvuga barafise ububasha bwo gufata umuntu bakoranije n'izindi nzego, ndetse no kugira dossier y'umuntu bafatanije n'izindi nzego, hanyuma bagaheza ari ivyo bashobora gutunganya bakabitunganya, canke ivyo badashoboye gutunganya navyo bisabwa n'izindi bisaba ko izindi nzego zibikorerako bakaca bazibirungika muri izo nzego. Ku bijanye navyo n'ubwigenge bw'uyu mugwi, nk'uko honorable Leopold yabiciyeko, n'umugwi ukora ibikorwa novuga bikomeye kandi ukora ku bantu baba bakomeye, kandi ukora ku bintu novuga ibintu by'amahera murazi bubahwa ko bigoye. Abo bantu rero baba bakomeye, birasaba yuko uyu mugwi ugira ubwigenge ndetse no kudahangagwa n'uwo ari we wese. Aha harimwo ingingo ivuga yuko nk'umukuru w'urugwego aza kwitwarirwa canke akitaba mu bucamanza ku rwego rwo hejuru, no kuvuga nka kuri Cour supreme, abandi bakaja muri Cour d'appel, abandi bakaja muri Tribunal de grande instance, bivanye n'imigwi barimo. No kugira dushobore gukingira uyu mugwi, kugira ntihagire uwuca awufata uko ariko kose yitwaje yuko uba uriko urageramira inyungu ziwe. Tugiye ku kibazo kigira kabiri c'umwubahwa honorable Remy, nawe nyene yashimye acara fatira kumva n'imvano twatanze, avuga ati ibi bintu vy'ama cryptomone turabona yuko bifise umuvuduko kandi bidafise n'amategeko akwiye, kuko benshi baravyibiwemwo kandi vyoba bifise amategeko abigenga, tubona umengo ntatomoye neza. Nk'uko mwabibonye muri rino bwirizwa, twavuze yuko ibi novuga byo guhanahana amahera biciye novuga mu muyaga birafise amategeko abigenga, kandi ndetse na BRB, ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi, irabikorerako, ndetse naha twavuze duti umuntu atazoba yisunga ivyo ibanki nkuru yashizeho muri iki gisata, nawe nyine azofatwa nk'uyu ariko aragira ubugizi bwa nabi ku butunzi bw'igihugu canke mu mahera aja gukora ibibi. Vyumvikane rero yuko nivyo hari igihe ushobora gusanga hari aho tutaragera, mugabo murazi bubahwa yuko amategeko uko tuyakoresha niko dutera tubona utunenge twayo, bivanye nabwo nyene nabo ayo mategeko akorerwako ko batera baza bariga ubu novuga izindi nzira zo guca inyuma y'amategeko, bikaca biza biratuma amategeko azarahinyanyugwa. Aho rero tuzobona yuko bitariko bikora neza, tuzoheza amategeko tubandanye tuyahinyanyura. Mugabo murazi yuko nk'abantu kenshi bibigwa za limikash, za ecocash, murazi ko benshi bakunda kubafata ni ibinyene, ni naya mategeko aheza akabafata. Aba nabo bo hanze nivyo usanga bigoye, kubera usanga tudaca dushoka tugira ama enquête novuga mu gihugu abo bantu kugira tubakorereko. Ari naco gituma muri iyi integuro y'ibwirizwa hategekanijwe muri iki kigabane ca coopération avec l'international, avec les autres cellules de l'enseignement financier, yuko dushobora guhanahana amakuru ndetse tugahanahana n'abo bantu. N'umuntu yo ari umurundi yagiye mu kindi gihugu, yuko iyo
iyo serie de renseignement financier yo muri ico gihugu turaheza tugakorana bakaturonderera uwo muntu aramahera mwavyumvise ngaha yoba yaratwaye bakayafata hanyuma ibikorwa bikabandanya byo kuba by'amatohoza hanyuma hejeje amatohoza aheze urubanza rugacibwa ayo mahera tukayatora canke n'ubutunzi ndetse bugafatwa ni nkuko natwebwe nyene ngaha mu Burundi bashobora kutwikorako ku bantu bo mu bihugu byo hanze bakoze amakosa bari ngaha ubutunzi bwabo butaciye novuga mu muco tukabufata hanyuma urubanza rucitse batanze neza ivyemezo ko gwacitse tugaheza tukabibaha bimwe twita gere de biens et de services et de fonds ziba zakozwe n'abo bantu baba bakoresheje amahera novuga atameze neza. Tuje ku kibazo kigira gatatu c'umwubahwa Ndikumana Evariste avuga ati mu minsi iheze ntihemerwa yuko utora canke urungika amahera arenga ku madolari 10,000 no ku mafaranga y'amarundi miliyoni 30. Harabaye nihimirizwa cane kugira amabanki ashobore kuza arabikorerako ati mbega ubuho kurungika canke kutora amahera bimeze gute nangahe. Nivyo iki kibazo nkuko mwagiye mugikurikirana twese ndetse hafatwa n'ingingo nuko igihugu aha kigeze ndetse uravye no mu bihugu biteye imbere nukugabanya amahera agendera mu minwe aha araza kuza n'ikibazo c'aba badandaza Honorable Hassan yabajije ndetse atanga n'intererano nukugira tugabanye yuko umuntu agenda atwaye igunira ry'amahera nk'ubu ugiye nk'ukugura ibikoresho tubibona ngaha mu Burundi cyane cyane nk'utwaye nk'ikamyo ugomba kuja kugura ibikoresho bija ku ishantiye ushobora gutwara nk'imiliyoni 100 canke amajana 2 camwe yumvira imiliyoni 100 canke amajana 2 usanga ari umufuko canke imifuko 2 murumva ko ivyo atari vyiza turavye novuga n'ibibazo ushobora kugira mu nzira. Nico gituma tuvuga duti aba badandaza nibi vy'amahera menshi nibemere amasheke canke bemere amatransfer nivyo burya ingingo yari yaje ifasha cane mugabo dushika n'ubu ndetse tubanaye dutera kamo abarundi bose ibi byo kudandaza amahera ukaca uyabika muri kioski umwubahwa deuxième vice yabivuze canke ukayagumiza muhira agira ibibazo kandi nawe wenyene ayo mahera muraze amahera yari muri banke arafasha mu iterambere gusumba ayari muhira abitse ataca ari karakora ari naco gituma rero tuvuga duti twofasha cane yuko abantu boza barakoresha amatransfer canke amasheke kugira amahera ntibaze barayagendana mu mifuko canke mu miduga nivyo ubu amadolari 10,000 ni miliyoni 30 biraboneka yuko ari make berube iriko iraraba yuko yoraba ikaduza gatoyi mugabo nuko kuduza gatoyi sukuduza cane kugira nubundi tugume turaba yuko abantu bomenyera yuko haba amatransfer apana novuga kureka kuzura turatwara amahera mu mifuko nico no bivuga ko umwubahwa Honorable Martin nawe nyene yashimye iyi nteguro yibwirizwa
aravuga yuko mu minsi iheze hasohotse liste y'abantu boba baratwaye amahera mu byo bita les paradis fiscaux. N'ahantu usanga iyo utwaye amahera bakorohereza cyane, ndetse n'amakori bayashirako ugasanga bashyizeko amakori y'amahera make cyane, ugaca usanga rero abantu bafise amahera menshi bagiye bayatwarayo, ndetse n'abantu bagomba kuja kunyegeza amahera ugasanga bayashize muri ivyo bihugu biba bifise le système de paradis fiscaux. Mbega hari abarundi baba barayatwayeyo canke natwe twoba dufise abantu bazana amahera ngaha novuga yoba atameze neza canke aza gukora ibikorwa vy'iterabwoba. Aca aratanga n'impanuro ati twogira suivi cane kugira turabe yuko ivyo bikorwa ngaha mu Burundi novuga vyokurikiranwa neza. Nivyo nkuko ngira ngo mwabibonye mu mvo n'imvano, ivyo bikorwa biraba mugabo urugwego rwo gusuzuma Cellule Nationale de l'Enseignement Financier niyo iri tegeko ryari ryagiyeho mu 2008, urwo rugwego rwaratevye kujaho. Twovuga ko rwagiyeho neza mu 2022, murumva ko ari rushasha, ruca runasanga n'itegeko kubera nyene vyari ibikorwa bishasha, n'itegeko ntirimeze neza, ari naco gituma twaje gusaba buhawa yuko mwokwemeza izi mpinyanyuro zirimo. Nta bikorwa rero twovuga byinshi rurakora, mugabo gwaragize enquête mu kwezi kwa gatanu gushika mu kumunani, baragira enquête mu mabanke yose baraba ukuntu abantu bagiye batanga amahera, badepoza amahera, ndetse banagira na retrait yayo kugira barabe yuko ata abantu boba baragize ama depo novuga retrait yoba ateye amakenga, kugira bace barabe aho boca kugira abo bantu babakurikirane bashobore kumenya ivyo ari vyo. Iyo raporo rero irahari, ndetse n'amarekomandasiyo n'ibikorwa vyaravuyemwo vyokorwa. Hariho abo basanze barotiye amahera menshi, bisaba kuraba ico yagiye gukora, bigasaba kandi no kuraba n'abashizeko amahera menshi tukaraba iyo yajava. Ico n'igikorwa rero kiriko kirakogwa, kandi murazi yuko bisaba kugikorana ubwitonzi. Tuzoheza tubone ikizovamwo kugira turabe yuko hariho abarungitse amahera menshi hanze, kandi ari amahera adatosoye, niko nobivuga, canke agiye gukora ibintu bitumvikana. Iyo raporo turacayikorerako gushika ubu ntitwovuga duti hariho novuga ama conclusion turagira kuri ico cigwa ko cakozwe kuri periode mu kwa gatanu gushika mu kumunani. Murazi ko amatohoza nayo aheza agafatwa umwanya ukwiye, na cane cane yuko aya matohoza atari amatohoza yoroshe, bisaba kugenda buke buke, n'amakuru yuko kuyaronka utayaronka n'ingoga, bisaba ubuhinga bwinshi. Impanuro rero mwaduhaye twazumvise, tuzoheza tuzikorereko tubandanya dukurikirana. Honorable Sindimwo Gaston kwabaye cane cane kunganira, ndetse atanga n'umuco ati hariho de system uburyo bwo guhanahana amahera, mugabo usanga novuga atari bw'ikinyafrika cyangwa atari n'ubwo Burundi, ugasanga cane cane uko bukora buja mu ntumbero yababushizeho, na cane cane ibi bihugu biba bikomeye za Amerika canke z'Uburayi. Ati rero tworaba yuko
ndetse twoshimira na Berube yuko yemeye iyi societe Roma igira amatransfer ikaba ari expertise iri local ishobora gufasha. Nivyo aya masosiyete usanga ava hanze aba yifitiye inyungu zayo n'ukuntu akora, ugasanga kumbure ntibihuye n'ukuntu twebwe dukora ngaha mu Burundi, ndetse n'ivyo dukeneye mu butunzi bw'iwacu ko novuga bwokoreshwa n'ukuntu bwokora. Turonse rero abahinga canke amasosiyete ashobora kudufasha akaza akora mu Kinyafrika, ndetse ahuye naho tugeze mu by'ubutunzi no mu bikorwa, yoheza akadufasha cyane. Tuca tuvuga duti naza tukaturaba gusa yuko aheza agakurikiza aya mategeko aba yagiyeho, kugira ntihagire ingorane abene gihugu baba ariko barakoresha ubwo buryo bashobora kugira. Twafashe rero nka nkama navyo nyene novuga abagwiza tunga aba bazofasha muri aya maservice baje, turaheza tukaraba yuko amategeko bayakwije, kandi ari abarundi biraheza bikadufasha cyane, kuko n'amahera baba bakuramo cyangwa amakomisiyo araheza akaca afasha Uburundi nyene, akaca akora ibikorwa byo ngaha mu Burundi. Umwubahwa Honorable Hakizimana Leopold nawe nyene yashimiye leta kuri integuro y'ibwirizwa, ndetse avuga ati yabonye yuko iyi nteguro y'ibwirizwa izoshiraho umugwi ujeje gukurikirana ibi by'amahera usanga tosoye neza canka aja mu bikorwa by'iterabwoba, kandi twabonye yuko abazoba barimwo bashobora mbega bobo bazohanwa gute, ko twabonye ibihano bihabwa abandi, kandi arashobora nawe nyene kubera ibi bintu biba ari ibintu by'amahera, ugasanga aciye aba complice, aciye ajamwo nawe nyene akaba mu bafasha aba bantu baba bariko barakora ubu bubisha. Ngira ngo no kwishura yuko iyi serire nkuko nabivuze irahari guhera mu 2022, nivyo iracari mu ntango iracirondeza, mugaba abakozi barahari, bamwe ni barya turi kumwe harya inyuma n'uwitwara ari ngaha, ndetse n'abandi bakozi barahari batari bake, kandi bariko barakora, nibo bakoze n'ivyo bikorwa bitari bike, mugabo biracasaba yuko babandanya bashiraho les outils, le cadre légal nk'ibi turiko turazana kugira mu bitwemereze, kugira bashobore koko kuba umugwi ushobora gufasha igihugu muri ibi bintu byo gukurikirana ubutunzi. No muri iyi nteguro y'ibwirizwa birategekanije yuko nawe nyene iyo yakoze amakosa aca nawe nyene ahanwa. Hariho uko bitegekanije yuko procureur general de la République baheza bakamufata, hanyuma nawe akaba interroge, agaheza akishura ku makosa aba yakoze, kandi na cyane cyane yuko aba yabikoze abirimwo wewe ibihano biba bikaze cyane gusumba ndetse n'ibindi. Tuje kumwubahwa Honorable Nduwimana Hasante, nawe nyene yashimye ndetse arasaba ko uyu mugwi woza urakorana ubwitonzi cyane, kuko hariho igihe ushobora gusanga bakoze mugabo ugasanga ibyo bakoze aho kuza bikiza ubutunzi bw'igihugu bikaza ahubwo bibuhungabanya. Yatanze akarara ati hariho nk'abantu barungika amahera mugabo kuyatora bikagorana, canke ugasanga bayarungitse mu minwe bayagufatanye, naho nyene bakakubaza bati ayo mahera nayibiki. Murumva yuko ari igikorwa kitoroshe, bisaba yuko amategeko akurikizwa. Nkuko nabivuze kandi tubishimangira, yanavuze kandi ati
hari n'abadandaza iyo ugiye kubika amahera bayatora mugabo kuyabikura bikagorana. Rero ugaca usanga abadandaza baca bahitamwo amahera kuyabika muhira canke aho basanzwe badandariza. Ico twari twakivuze duhereye ku cambere nuko uyu mugwi ufise amategeko ndetse n'ubuhinga niyo babandanya baronka inyigisho bw'ukuntu babikora. Iyo ari amahera atarenze amategeko asanzwe yarashinzwe, aho uwo babikoze ni babandi baca nabo baja guhanwa mu bandi. Mu bisanzwe bakora bisunze amategeko. Mugabo kandi ico tuvuga tuguma dusaba duti abantu nibadandaze ntibibike kamahera cane bayajane muri banki, ndetse n'abadandaza ntibanke amasheke canke amatransfere bagiriwe kugira ngo bagume bavuga bati nimutuzanire amakashi, kuko ivyo kiretse yuko navyo bihungabanya ubutunzi bw'igihugu biranatera ingorane uyo nyene aba ayabitse, ndetse hakaca haziramo na bwa bukozi bw'ikibi bumwe novuga buba buriko burarondera ayo mahera nayo iyo bishitse nk'inkozi z'ikibi zikayatora ukaca usanga ni kwa kundi nyene bikaca bigorana yuko baza kuyashira kuri banki, ukaca usanga bagiye kuyakoresha mu bikorwa by'ubukozi bw'ikibi cyangwa ugaca usanga bihungabanije ubutunzi bw'igihugu. Naha rero dusaba ndetse tunatera kamo yuko abadandaza cane boza baremera ya masheke bakemera transfer, kuko ntivyumvikana yuko umuntu aje kugura ibintu by'imiliyoni 100 canke 200 umuhaye konti arayashizeko akuzaniye bordereau de versement hanyuma ukavyanka, umva bica bigorana. Canke wewe nyene iyo ugomba kugura ibindi bintu ukavuga uti banke ndungikira amahera kuri uyu muntu nje gutora ibi bintu mwavuganye, ntivyumvikana neza cane igituma bo vyanka, kuko haba hariho ngira ngo iyindi ngendo yoba atari nziza yo guhungabanya naho nyene ubutunzi bw'igihugu. Ari naco gituma tuca dusaba duti abantu nibaze baremera kwemera amasheke canke amatransfer, nivyo bifasha uko no mu ibihugu byose biteye imbere niko vyagiye birabigenza, niko usanga bimeze. Ikindi nuko vuba amabanki turabona yuko ariko aratera imbere, ariko arashiraho amawuti nkuko honorable Gaston yabivuze, ariko arashiraho amawuti ama carte de crédit ushobora gukoresha amakarte mu kuriha, byose bikaca bigenda neza kugira amahera ntituze turayatwara mu mufuko cane. Nuko mubahwa cegera cambere c'umukuru w'inama nshingamateka murongoye bino bikorwa dushoboye kwishura ibibazo twari twabajijwe, mugabo tukavuga duti hari n'ibindi bibazo twovyakira tugatanga umuco mu byo dushoboye, kandi twongera dushima ku ntererano ndetse no kuvyigwa turonkera ngaha mu nama nshingamateka, kuko murabona ko nk'iyi nteguro y'ibwirizwa novuga yahinyanyuwe cane, bikaca bidufasha aho tutagejeje, hanyuma inama nshingamateka igaheza ikadufasha kugira integuro y'ibwirizwa izobe ibwirizwa koko izoza ifasha igihugu n'abene gihugu. Murakoze, Imana ibahezagire. Ati ndetse hari n'uwundi mushikiranganje yakwibanjirije yavuze yuko iyo nteguro y'ibwirizwa idakenewe cyane kubera iyo serire na code d'enseignement financier itarakenerwa cyane kubera ngo atanguvu yoba ifise. Ati none mbega ubuhoho uyu mugwi wa serire nationale d'enseignement financier uzoba ufise koko inguvu?
ati arongera aravuga ati karabaciyemo gatoyi timwavuze 12 ans timugabo turaye tukaraba 2000 wita 2022 ni 14 ans ati mbegaho kuvyaro ku vraiment des avoirs uniho bitegeko ryiharije ati na code penale ivuga akantu gatoyi timwaciye muyiviza ndetse hamwe na la loi sur la répression des infractions connexes nayo nibivuga ko irira kine timugabo mwarciye muyigira la visa mbega ntimubona yuko kugirira visa amategeko asanzwe rira kine canka afisa akantu gato atari vyiza. Icambere nobanza umubahwa honorable Mareka no mwishura burya ngira ngo uyu mushikiranganje yanyibanjirije ngira ngo yari yaravye nawe nyene yuko iri tegeko ryari risanzwe rihari rigenga le branchement des capitaux et le financement du terrorisme ricyari gikwije neza mugabo nayo nyene vyari vyavuye cyane cyane yuko cari gisata abarundi tutamenyereye cyane byasaba yuko tuja mu vyigwa tugira mu ngendo shure nyinshi kugira tumenye neza koko ahandi uko vyubatse nico bifasha mu bihugu bindi ndetse nuko twoca tuvyubaka natwe ngaha mu Burundi ari naco gituma mubona integuro y'ibwirizwa yaciye iyi série de l'enseignement financier igiyeho ikagira ivyo vyigwa vyinshi ndetse ikagira n'ingendo nyinshi bace babona yuko koko bikenewe yuko rihindurwa nico rero gituma nibaza ko nawe nyene yaragifisa ayo makenga mugabo ubu ayo makenga ntakihari kandi kuri ico gihe ngira ngo byarumvikana ubu rero ingufu ifise ni iri tegeko nyene iri nyene niryo nizo ngufu n'ayandi mategeko novuga bakoranye n'izindi nzego nka BRB ndetse n'izindi nzego ziba zijejwe amaperereza nizo ngufu zayo uburya urwego rwose ruhabwa ingufu n'itegeko iri tegeko rero muri ravye neza uko rimeze riraha ingufu cyane iyi urwego rwari rusanzwe ruhari niyo rutari bwo rumara umwanya munini turibaza yuko ubu rugiye gukora kandi neza ruzane n'umusaruro kuko ubu biratomoye kucaro ku vraiment des avoirs ndetse benizi n'aya mategeko ko navize murabizi mubahwa muri logistique itegeko ngira ngo tworifata nka planification nko gutegura ibikorwa bizokogwa iyo rero bibonetse yuko itegeko rifise ubunenge canke yuko hariho ivyavuzwe mu gisata bisaba yuko cyogirirwa itegeko nyezina biraheza bikaca bikogwa nibi rero nibaza ko tworindira tukabanza tugashira mu ngiro iri tegeko rihari uko tuzobona riko rirashirwa mu ngiro tubonye ibibazo tuzoba turiko turahura niho tuzobona yuko aya mategeko yoba revize hakajamwe izindi ngingo koko ziza zunganira iri tegeko tuzoba rizoba ryagiyeho nuko niko tubigira amategeko ari dynamique ntari statique aho umwanya wari wo wose arashobora guhindurwa mugabo ahindurwa koko habonetse neza yuko hariho ikintu kibura cyategerezwa kujamwo kikaza gifasha nkengira ko nishura umubahwa honorable Manirambona Terence avuga ati aba bantu banyuruza amatungo atanga n'akarorero ati none nk'unyuruje miliyari akacaza kubaka ivuriro rifasha abene gihugu bose ati none nk'uyo yokurikiranwa
mu mategeko niyo ntiza amategeko cyane baravuga bati n'ugize intention wenyene arahanwa. Nk'ejo rero uyu wewe aba yatwaye aya mahera arahanwa nyene, nta wovuga ngo nuko we yatoye aza kuyakoresha icabene gihugu bakeneye. Nivyo abene gihugu babandanya ico kintu gikora, kuko murazi nk'amategeko yo agenga ibintu bimwe bimwe nk'aya masantere de sante canke amahopito, niyo uwuba yarongo yagize ibibazo yaba by'ubutunzi canke rikagomba kuja novuga en faillite, aba ari itungo rya leta iciyafata ikaca ibandanya itunganiriza bene gihugu. Byumvikane rero yuko waraheza agafatwa, mugaba bene gihugu bobo babandanya babaho, kandi leta ibandanya ibafasha muri ibi bintu uyu muntu aba yarashizeho. Nico kimwe niki ca groupement finance communautaire zemerewe na BERUB, hama bakiba bene gihugu canke ntibakore neza, abemererwa na BERUB baba bemeye gukwirikiza amategeko agengwa n'aya mashirahamwe atanga amahera akongera akabika n'amahera. Iyo rero arenze amategeko canke akaza kunyanyasa bene gihugu, ahubwo BERUB niyo ija imbere mu gukurikirana inyungu z'aba bene gihugu. Aba rero aba bene gihugu novuga bibwe canke batasubijwe amahera, ngira ngo aya magroupement finance ashobora kuba yarahomvye, nibace bitura inzego BERUB ihari ku bwabo kugira bashobore kubatunganiriza no kubafasha. Kubatunganiriza si ukuvuga yuko ikibaha amahera ikiraba amategeko asanzwe ategekanijwe, kugira uyo muntu niba ashobora guhanwa canke niba ivyiwe bishobora kugurishwa canke niba ashobora gutanga ikiringo ashobora kuyatangiramwo, ivyo vyose bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko BERUB isanzwe ikurikiza kandi isanzwe yarashizeho kugira bene gihugu babandanye boroherwa. Honorable Tasiana Gahungu si kibazo yatanze umuco kandi yabikoze nyene nk'umuntu yize rino tegeko, yatanze umuco, turamushimiye cyane kubona yatunganiye. Imana ibahezagire, niyo nyishu ushobora gutanga kuri ibi bibazo byari byabajijwe mu nyuma. Murakoze.